Yoroshe kuvuga pasiteri marayika w'urusengero warangije nuko turaheza acaza abandanirize ku rusinga umuntu wese nuko yahawe segura bibiliya abaganirize ijambo ry'Imana igitabo cy'itanguriro igice 41 mushumba ava dusomera igice 41 ku murongo wa 29 uwo murongo umwe gusa niyo ngomba yuko Some mu izina rya Yesu aravuga ngo hazoba imyaka 7 y'uburumbuke nk'inshi mu gihugu ca Egiputa iyo kipfa kikagera. Amen. Hazoba imyaka 7 y'uburumbuke bwinshi mu gihugu ca Egiputa iyo kipfa kikagera. Amen. Irira mugenzo mugira ati muri uko kwezi n'ukwezi k'uburumbuke mu buzima bwawe ne muvyagire mu vyubahiro byanyu kwezi k'uburumbuke muhira kwezi k'uburumbuke mu mufuko kwezi k'uburumbuke mu kujya kwezi k'uburumbuke. Amen. Mushumba wanyu marayika w'urusengero nta munsi n'umwe arambarira ati uzokwigishe gutya kuva tumenyana kuva aba kujabe nongaha nta munsi n'umwe aravuga ati uguze kwigisha gutya, ariko hariyo bamwe bagorana muranda babwira ati ndavyo ashoboye. Nuko nagiye ahantu arambarira ati wigishe gutya ndakugirira neza, ndamubwira ati ndavyo ashoboye uzorondera ababishoboye. Yaciye arondera umukongomani abishoboye ngerera mugeze mbwira ati uzorugende kwigomeza bazingana. Rero nta munsi n'umwe aravuga gusa ati witegure uze gaca mvuge kire ku mutima. Rero aya majambo urabona ko yakubitiye kwa Yosefu imhemu n'imwe kubera atagorana ni mu mutunga ibiganza ati Imana mongereza umugisha. Amen. Ingira ryoshe kumamashi mwese Matayo Zaburi yashoriwe imigani kuvayo Bon appétit asama cyane nanje nduzuza Bon appétit samurajya. Amen. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana yatumye tumenyana. Imana yarakoze kandi navyose shima Imana mbonye ngene nkanura amaso ntabona kubera naciye mu nzira cyambona umuntu w'impumyi umugore ariko aramutwara iguragira gutya impumyi originale ari impumyi nabigirisha impumyi narababonye ari muri ville hari umuntu ariko aramutwara ageze ahantu ndumva aca aramubwira ati erega waharenganye bene data ubona iyo ari impumyi kweri arabona cyangwa ati we urabona wahamenye gute
ngo erega waharenga. Hari abantu bigirisha impumyi, hari abandi bigirisha ubumuga. Genda muza ava igihanga ameze neza, ariko yegereje hariya mu gisagara acagera naramuravye ndavuga ati wewe ko ndakoze igihanga neza neza kimwe ndavuga ati wewe ko ndakoze igihanga ndavuga ati Imana ari nyembabazi. Ndavuga ati yaba ari jewe wacu gumukorera ageze ku mugoroba acagera, ageze kwira giti cy'urukundo acagera gutya ati ndarose ibyo narose. Maze kubona umuntu hari impumyi naje ngize gutya nkabona birakunze, nashimye Imana ati Imana warakoze. Umuntu wese abona tuha Imana icyubahiro. Ubumuga bwa mbere ni ukuba impumyi, bwa mbere impumyi. Rero nashimye Imana n'aya majambo rero dusomye, kandi ikindi ndabaye intasho vamaze iminsi igenda ahantu hatandukanye, ariko nari narasubiriye muri babandi abasangwa butaka. Abasangwa butaka murabazi n'abatwa, ntibakibita abatwa n'abasanga butaka. Rero babaye intasho basubiye kandi bankorera kandi gashasha, ndaryoherwa cyane bene data, nararyohewe. Ari imugwi bongere bari bafise igikorane, baranyiyumvira ko baravuga ati tumutumire Baritazari, abandi yego tumutumire kandi Baritazari. Ndaryoherwa basangwa butaka. Hanyuma rero cyandagenda, kumbe hari akantu bari bateguye ntabyo namenye, uko nurira imodoka nkumva baranterefuye ati none ugeze he? Ati ndi mu modoka. Gatoyi bagasura kanterefone ati none ugeze he? Ibi nibiki ko baguma banterefona buri kanya, kandi igikorane kiza gutangura ku mugoroba. Nururutse cyabona umwe aje gufata ishakoshi, cyabona undi azanye ingoma. Iyo ngoma ningabware bwa mbere ndayibona, n'ikintu kimeze gutya, hagati harimo igiti bakoresha igitambara gitose kikagenda kibate. Iyo ngoma bene data unakagende baca barankanga, kumbe barinyegeje abasangwa butaka, kumbe abagabo barinyegeje hariya, abamama binyegeza hariya, n'abakobwa n'imisore biminyegeje hariya. Bankanze cyane baza ko ari igitero. Ndiko ndagenda buhoro buhoro n'ishakoshi none na yango matarayivuza, cyambona abagabo baraje baraturumbutse, barazungurutse. Cyambona abamama nabo baraturumbutse, ngabo barazungurutse. Cyambona nabo bakobwa ngabo n'abana barabasanga butaka bonyine. Cyambona buhoro cyambona abagabo, umugabo acaterikora ati tubanje kukwakira. Abagore nabo ati mu izina rya Yesu we. Abana nabo ati amen amen mu izina rya Yesu we. Cyakindi nacyo nararyohewe bene data, ndaryoherwa mu izina rya Yesu we. Abantu bandaba wamenga, nuwamenga ndumwami buhoro mu izina rya Yesu we. Turagenda no munzu bagumandirimbira bandyoherwa, baravuga tuko tukwakiriye umwami Yesu arafu kuvuza inzamba azokwakira. Cyakendera cyo baborera bavuga ngo ari hafi kuvuza inzamba, bavuga ati
uko tukwakiriye umwami Yesu ari hafi kuyomanja. Mbwerera mugeze ubwira ati witegura, ari hafi kuyomanja, ari hafi kuyomanja, ari hafi kuyomanja mu izina rya Yesu. Baranyakira bacumbira ubugari n'isopo n'isosi, ndafungura, bwari ubugari bunini. Bo rero basangirira hamwe, bagiriye hamwe ubugari bunini n'utudagara, umankata nabo bakata, nashidutse duhura hamwe ati amen. Barabaramutsa mu izina rya Yesu basanga butaka. Haleluya, haleluya. Nayo makuru ari hafi kuyomanja. Sifa kwa Mungu. Yavuze vya Yosefu, ndabibutsa yuko Abisirayeli bagiye Kanani. Yakobo yasanze Yosefu bari 70, bakavuga amakuru, baragwira, baba benshi. Ariko ndakwibutsa yuko Yosefu babanje kumugirira ishari. Shari ni ribi, bamugirira ishari abo bavukana. Hanyuma rero aravuga ati narahendota mbona imiganda ifukamira. Arasubira kandi narahendota mbona ukwezi n'inyenyeri bifukamira. Aba bavukana mama wiwe aravuga ati wa mwana ntandera ufise, ushaka kuvuga ko twebwe tuzo gufukamira? Aravuga ati ni indoto. Hari igihe no kuvuga n'ingoga cyangwa kwibuka bikwegera. Hari umuzamu mu minsi ishize, umuzamu yarajyanye acabwira bosi wiwe ati bosi narahindota kandi indoto zanjye zirafata cyane. Narahindota ugenda mwana ugenda ugize akisida ati kandi ugenda akasida. Acaramwe ati ndasije kugenda kuri byo rero tekera utahe, ndaguhamagariye kuba maso, siraguhamagariye akazi k'abakaransi. Gerera mugeze umwaka akazi gacikana. Yosefu ararota, arabivuga. Bibiliya iravuga ngo babugirira ishari, barahengera ariya Uriya Karosi, nimuze tumwice turabe ko bizoshika. Bibiliya iravuga ngo abegereye ngo baramufata, ngo baramukubita, ngo bamuterera mu mwobo. Ariko kubera igihe ciwe icari bwagere, Imana iramurinda nkuko nawe yakurinze kubera igihe cyawe kitaragera. Imana yarakurinze, Imana yarandinze kubera igufise k'umugambi. Rero Bibiliya iravuga ngo bamushira mu mwobo, bamukurayo, bamukuyeyo, bavuga amakuru. Bibiliya iravuga ngo baramugurisha n'Abamidiyani. Bamugurishije n'Abamidiyani, ndakwibutsa yuko bamugurishije kabiri. Babanje baramugurisha n'Abamidiyani. Abamidiyani nabo bamumanukana muri Egiputa. Ndakwibutsa yuko mu isezerano rya kera cyangwa kera baragurisha abantu, barabagurisha bakabacisha mu mihana, bakavuga ati yabeyi, barabacisha mu mihana. Na kwa kundi indagara zabonetse bazicisha mu mihana. Zandagara nuko babacisha mu mihana, baramucisha mu mihana.
umuheburayo Potifari ati nimuze turabe aramubwira ati imivogare nziza ati nimuyizane aramugura bamugurishije kare ashyize ngaho ndabibutsa yuko agira ikiganza cyiza nk'uko Imana igiye kuguha ukwezi k'uburumbuke nawe ugira ikiganza cyiza aho uba aho wirirwa Imana iguha ikiganza cyiza acahura n'ikigeragezo ahuye n'ikigeragezo nyinabuja wiwe aramwifuza yose faranga ndakwibutsa yuko icyaha ni kibi icyaha gituma umuntu adatera imbere icyaha gituma umuntu abona umukobwa mwiza ariko arigenda urabona abantu bafite amafaranga baca bibaza ko abantu bose bisaba ariko si bose harimo bazima aramwemerera kugira baryamane baja muri hoteli kandi buca acuruza inka bara muri hoteli gushika mu gatondo baryamye kane inka ine irapfa uyajya mu masaha ine imwe igapfa inka zapfuye zapfuye imwe yapfuye saa ine ariko saa ine iyindi yapfuye saa sita ate yibwa ko yajyanye saa sita iyindi saa cyenda agenda arahomba none ubu agendesha amaguru icyaha n'ikibirenga icyaha gituma umuntu amasezerano adashika ndakwibutsa yuko Yosefu Bibiri iravuga ngo yanga icyaha nyinabuja aramufata ngo baryamane aranka aho yamubwira ati turi babiri gusa nta n'umwe tubona Yosefu ati naho turi babiri Imana irambona amutara umwambaro ariruka ngo niwe amasezerano yaciye asohora ngo umugore aririza hariya abantu biriza neza bafise amarira yo muka Potifari hariyo umuntu umwe mu rusengero atwaye inda babwira mwarimu ati afise abamama aramuhamagara ati ko bavuga ko ufise inda nibyo cyangwa se acararira muri bo bararira ati barabe acara amasenga ati Mana mukomeze babarira mu bantu be bamariye amanyambo bagirire imbabazi mu mezi abiri acanira umwana acaramuri babagora ati twarakubwiye ati mwerwe mubabarire yararize nibaza ko ari ibyo ayo n'amarira muka Potifari ararira umugabo ati murondere baca bagenda murondera Yosefu baramushira mu gasho Imana ya Aburahamu yabaye nawe Imana yamurize n'ahandi hajya yari gupfa ariko bamushira mu mpimba bamusize mu mpimba Imana ibane nawe imuha ikiganza cyiza mu bintu n'inyanga mwisi ndatinye ibintu bibiri ndatinya gufungwa hamwe n'inzara ndayitinya ndatinya n'akasha umunsi umwe baramfunze isaha imwe
babeshe yavuye kwinjirayo cyambone ibihungu biriyati yewe zanimbuzi yewe nawe uriko zanimbuzi zabibushimiki zanimbuzi nari duvyuko mwimana bitugura amaso baca amatelefone ati bamenyeshe ko afunzwe ca telefone umuntu wigati yafuye nagize imana sinatelefone batanu naramutelefone ayitavye namusimbura ati afunzwe ni mugaco nyaruka ati ati muri ruhera baba we muna kukanye caratemba atemba nimumamagarire gato ihene zabo baruguruye sinagiye hari wuguruye niruka polisi ati shefu urabona ko yirutse ati nimumureke shefu nonja mu gishigo kikwiye narukiye muhira ati mari nakoze yosefu bamushyira mu gasho turiko turaza kuri rya jambo bamusize mu gasho imana ibana nawe bibiliya iravuga ati imana itabura inzira nuko nawe mu kibazo cawe nibura inzira bibiliya iravuga ngo yica ku umwami arota inzozi zinanira bose umwe aravuga ati hariya hari umuntu yadoteye inzozi umuhamagaye yozirotora bibiliya iravuga ngo bamuturumurayo bagira gute bamuturumurayo bagomba muri iyi minsi y'uburumbuke imana iguturumureyo uje mu bihe byiza mu izina rya yesu urazi kumuturumurayo narisomye kumuturumurayo abamukuyeyo zari za modoka zazindi zirengana turavuga bati ubugende genda mu zuzanye bamu imodoka bagomba yose barizana baramuzana barakuye nibaza ko ari yadose mu kapote kapfuye bamukura ibibika nawe ngino ubigeze bitanu bamukura yajugunyira terera muri ya modoka genda wowe cyangwa aragiye kubibikire kuri kapo no muri karo abarangiza ibikire bakigereye umwami umwami ati niwe yosefu ati nyakubaho bamuyeyo ibyo ari byo ariko barirutse umwami ati si ibyo ibindi bintu ati yego ibindi bintu ariko narirutse ati tekereza bafasha aratekereza baravuga ati narego tuzi saho ati bakatanye tuzi narego tuzi nabonye intango zimirira zisesuje cyambona n'amasaka zibukogera urashobora kuzisobanura yosefu aravuga ati jewe zishobora kuzisobanura n'aba nabyo bashobora ariko mu ijuru hari imana isobanura tagura mu imana icubahiro ati mu ijuru hari imana isobanura bibiliya iravuga gutya izo nka indwi kwa rose hazoba imyaka indwi y'uburumbuke mu gihugu cyo muri egiputa
ndagutangariza itangazo muri uku kwezi kw'indwi ukubera ukwezi k'uburumbuke bw'izina ryawe. iyo umuntu ari mu kwezi, iyo umuntu ari mu bihe by'uburumbuke urasaba bakaguha, ujya ku kazi kagacamo, ubona umuntu aguha 5, ubona umuntu aguha 20. umunsi umwe nageze mu gihe cy'uburumbuke shiduka ngeze imbere ya sinagogi kandi sinari ndamuzi. iyo ugeze mu gihe cy'uburumbuke shiduka ngeze imbere y'iyo mbona ari byo kurondera ubundi, ariko shiduka igihe kora bashobora gutera umukozi w'Imana akurondera wowe wibaza yuko niwe jowe kuko narondera ubundi akoresha yawe nari bicara ijambo yamaze yarabariya kikuko gakoze kuko Dajeres dari Sipaniwe, Dato Damo Berati Mutasa, Mende Dodera, Mende Uwe Mutasa, Sehingga masyarakat hari ini yang berisi arang aku punya hari, aturi amo, akoya, aturi akweta, anuja, iwe sirano, yakukiye ku, yebana we. Nifuza gusubirayo rukabishaka ndavuga ati subirayo kera navuye, ariko uyotezera ciwe naragimira akabazo ndavuga ati igihe cy'uburumbuke rimaze kuyame kandi guhuza n'umuntu agukemurira ikibazo muri uku kwezi kubera ari igihe cy'uburumbuke Mana ucose bicemwo kubera ari igihe cy'uburumbuke hazaba imyaka y'uburumbuke va mu gihugu cyose cyo muri Egiputa. Hari igihe bishika muhira bikaba mu gihe cy'uburumbuke, hari igihe bagana kuba bagashashe nanjye bikabagashashe akamaza kubera kutazanye kandi akubera kutazanye ugasanga twese twakanye mugaturize cy'uburumbuke kabadiki abana mu maso kabya kudatuki wapi wapi ariko kabiriye cy'uburumbuke yazana kashashe kandi kakasa kashatuka nuko birabada ibintu bikomeye kwegene ko turi mu gihe cy'uburumbuke reka tubitumire n'abandi nabo baza mu gihe cy'uburumbuke. Igihe cy'uburumbuke kigiye kuza mu buzima bwawe bw'izina rya Yesu. Igihe cy'uburumbuke iyo uri mu gihe cy'uburumbuke arakora ikibazo akagikora. Hariyo umuntu umwe yagiye mu gihe cy'uburumbuke agiye gusaba akazi mu gihe cy'uburumbuke, agiye gusaba akazi yari igihe cyiwe cy'uburumbuke arashika yari yangiye pasiteri kuzatege n'imbuzi zameranye yakorera Imana pasiteri akuzihangane azora ibihe byiza. hanyuma rero pasiteri aciye ahantu navuga ngo umaze gukora ibibazo muri banki ye yibuka yuko ari umukristo wiwe yaseye aca aramwandikisha ati nyandikira umuhungu wanjye, aca baramwandikira umuhungu wiwe ari umukristo, aca ajya gukora ikibazo. Agiye gukora ikibazo bene da asanga ikibazo nikijanye n'amashure yize. Abandi baracapurisha nawe urukaratasi ruri ngaho arafyura amaso arabati pasiteri yamohoteye kubera ikatarese ngume muri ibi bintu yazanye kumaramara arabwata ariko ntacyo
sishobora kugenda na jewe ndavuze. Aca apfa kwandika muri urwo rukaratasi, aca arandika ati ndakuramukije mukuru w'ibanki mu izina rya Yesu. Wizere Yesu urakira, n'iyi banki irakira, amen. Arabati na kare vyananiye, urukaratasi arushira munsi, aca arigira aravuga ati nafuye kwandika na kare vyari vyananiye. Ariko kubera yari igihe ciwe c'uburumbuke, mukuru w'ibanki aza gukosora, harabugwa mbere harabugwa kabiri, ashise muri rwa rukaratasi rw'abawundi mwene data, aca ararira. Yabanje ararira, icya kabiri aca aratwenga. Umukuru w'ibanki aratwenga, icegera ciwe cinjye ati nibiki? Ati raba ibintu uyu muntu yanditse n'ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Raba ikibazo yanditse ngo ndakuramukije mukuru w'ibanki mu izina rya Yesu. Uyu muntu ntituzigera bimeze. Uwa gatatu arinjira baratwenga gushika bafata imbavu ari batanu, batwenga n'ibintu yanditse bitajanye n'ikibazo. Umwe aravuga ati nyakubahwa ndasize ikiganza hejuru, urabona ko twatweze n'imbavu zirumva. Nyakubahwa yanditse ngo ndakuramukije mukuru w'ibanki mu izina rya Yesu, ngo wizera Yesu n'iyi banki yawe birakizwa. Nyakubahwa nawe bitwengeje, urazi muri banki yuko hari ibisuma, ahubwo ni mumuhamagare mumugire umushefu atunga ibisuma. Bose ati yego uzi ko ari ivyo, baca baramuhamagara atangura akazi. Kubera iki? Ari mu gihe c'uburumbuke. Haleluya! Uri mu gihe c'uburumbuke vyose biracamwo. Muri uku kwezi kw'indwi n'ukwezi k'uburumbuke mu izina rya Yesu. Aho ukora, aho wirigwa, no mu nzu, aho ugenda, haba igihe c'uburumbuke mu izina rya Yesu. Hari ibihe vy'uburumbuke bishika ku muntu. Uhure n'igitangaza c'uburumbuke buzima. Tangaza. Bene data yatubwiye Ana nawe yageze mu gihe c'uburumbuke, mukeba wiwe aravuga tuzofuta vyaye. Bibiliya iravuga ngo ararira. Nasomye Bibiliya mu ijoro gushikaho abura apeti. Uzi igituma yabuze apeti? Nabikurikiranye. Kumbe mukeba wiwe yaramushimanga, yaramuraba akacamo ibintu ati uzovuta vyaye, akacarira. Kandi yamuha ibintu ko umugabo we adahari. Nari fise muyomba wanje yajya akanyama wenyene, jewe akanyima. Umunsi umwe aronka umushitsi muyomba, acaga inyama ariko araganira ati urabona najo ndi hariya cane baza kwa mpaye. Kumbe ariko araganira ati urabona. Naceza ndayimwaka ati urakoze muyomba. Ati jo ari nyama naguhaye. Kumbe yariko araganira ati urabona. Nuko yayengera samaye akacamuha ibinoko. Akababara. Hagera mu gihe c'uburumbuke, aca twarinda cari igihe c'uburumbuke. Avyara umwana w'umuhungu, asubira uwa kabiri, aharamarira. Imana ishira kwa amashimwe, atangura kuvuga. Nimugasubira kuvuga ivy'ubwibone, Imana ifata umuntu ikamukura mu mukungugu ikamucerekana n'abahambaye.
nimugasubira ku by'ubwibone. Imana nituma umuntu apfa, nituma umuntu abaho. Nimugasubira kuvuga iby'ubwibone. Uwari ngumba afise indwi. Ni igihe cy'uburumbuke. Hazi igihe cy'uburumbuke mu izina rya Yesu. Hari igihe cy'uburumbuke. Bene data, nariyumviriye umunsi nagiye mu ndege, cyane yumvira ingere nabayeho. Mbwirira mugenzi, mbwira tutarafa ntiwihebure, mbwira tutarafa ntiwihebure. Habariho uburumbuke. Eba, ndibuka ingene je naje kuryama ku kamatera nkusi, ahandi najyama ku karago, ndavyuka mana na mama twajyama ku kirago, najyama ku kirago kubera mama yari yamvye mu buryo bw'ikinyendaro, kandi nashuka nari mfise cyari gipira nambara cha mama, nkuko nama ndababwira ico gipira, akabutura naje kuronka akabutura nkusi, kandi ico gipira nagenda no mu ishure hajya kuri Avemari mu Kinama ndacambaye abana bakankinirako, kora bavuga ati turabe ko ari igihungu cyangwa ko ari igikobwa. Saa yine nkagira ibibazo, abana bakaguma bagira guki, nagira ibibazo bene da saa yine. Yo ubwana bwo mu Kinama n'ubuguruguru bene data, bwarandindira akaba ari je ntangura gusohoka. Bwabwo ndibusohoke ati turindire ko rusohoka, turindire ko rusohoka. Nari namaze kwiyakira, nta bintu navuga ati ndaco nambaye munsi, kandi nakina umupira, nari umuntu mfata cyane umupira, dukenya umupira. Rero nkafata umupira naca muri goli n'igipira urumva umupira waraza. Abandi ati yewe ruko ruraduhendera. Nari maze kwiyakira, nta bintu byo kuvuga ngo ekipe duhura nayo yavuga ati muratsindwa kuba arafata bahenera. Awundi umukepere barone udakana urumva, nawe ufata amaguru ari hariya abakinyati ati twatsinzwe, twahuye n'umurozi. Wayi ati afata umupira awufata yambara igipira musa atakaba, atubona mwotsi nuko. Bene data, hari igihe cy'uburumbuke, nimuvuga ati amina. Ndabaho gutyo, najyama mu rumodoka, bya bimodoka byafuye, bya bindi nibyo najyamamwo, imibi kajya cyage akiri amata reteri, nafata ya mata nkayanywa, ariko simfe mani kanziga amasimfe biriya bita nkabinywa. Yo bene data yebe baba we, nuko ukanya gatoyi shiduka bandumiye hanze i Dubai. Numva barantelefona ati senga Imana ikwemerere ko woza, kubera twarakwirumviye ko ngo usenga Imana ikwemerere. Naje ndababwira ati yaranyemereye kera, ahubwo ni munyarutse ngo ndayisiguze mu ndege. Turi mu gihe cy'uburumbuke, nimuvuga ati amena. Arigiye aca mu gihe cy'ikigoye, n'igihe aba mu gihe cy'uburumbuke. Yo ndaraba ndibuka twari mu Kinama, indege tuca hejuru, namba imvura yari yaguye navyo nzi, amama angwa hejuru ca niyumvira nabi. Ndavuga atabona n'abantu bo mu ndege bagize ibintu, usanga n'umuntu w'umugabo yagiye kudirisha
anereye ko ibintu sawa. Ayaya umunsi nashiseyo ndicara. Ndavuga ati fre ya mbere ndaja muri wese. Kandi muri wese ndakintu nashaka nje gukorayo, nashaka nje kuraba vya bindi gusa. Fre ya mbere ca ndahaguruka, canja muri wese mu ndege sanga nantu heza ha VIP. Icya kabiri ca ndagaruka, ca ndicara. Ubwa mbere natangiye kumva ubwoba, baravuga ati ambara umusentire, ndambara. Ati kinacho arige yogwa mu mazi ucu cambara. Umutima ati yo sinze no koga we, sinze no koga, none ruguye mu mazi we. Chavuga ati amaraso ya Yesu, amaraso. Ikiragenda ishise juru. Ndavuga ati none nk'ubu ngo koroka nukubifu. Ishise juru ubwo babucabura era ati naho nofa kukiri iyo pasiteri wanyu yovuga ati Barutazaro yafiriye mu ndege nako karamaze. Igacobora umuke kigere mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Mani guhindurira ugere mu gacobora umuke mu kwezi kw'indwi mu izina rya Yesu. Cadashika sanga baje kunyakira. Ndavuga ati Imana irayisha iyo bari kumenya ingini navutse n'ingini nambare kigenda. Niboje kunyakira kuki. Baca baza kunyakira n'imodoka nziza. Ico gihe nari nkurikiye mama perezida yari yavuyeyo, nije nari ndamukurikiye. Muri ico giterane nije nari ndamukurikiye. Baca bashikana muri hoteli z'aba VIP. Bene data shika muri hoteli. Iyo hoteli yari ku bitanda bibiri. Mwari bwabone hoteli ija ku bitanda bibiri. Kimwe ngaha n'ikindi ngaha. Naje ngaca nibuka ingene ndaryama ku kirago bene data. Imbavu zikangira. Shise muri hoteli ndayirobo. Chamba ndabaza biriya bitanga ndateho nababuriye mwari hehe. Ndabibwira ati nigiye canje cy'uburombo. Utuntu nikora mu ijoro. Ragari bitanga bibiri guca. Yo! Igihe cy'uburumbuke kikugere ko mu izina rya Yesu. Tanda bibiri nagira ngo nyine ndamubona. Kubibambazi hari ibiyo. Nava koga ngaca mu biyo. Nagira guca mu biyo. Avuga ati ndi mu gihe cy'uburumbuke muvuga ati amena. Haleluya, haleluya. Turi mu gihe cy'uburumbuke mu izina rya Yesu. Haguruka dusenga Imana. Duhamagare marayika w'uru rusengero asenga Imana. Byaguruka dusenga Imana. Tugiye mu gihe cy'uburumbuke. Gwino kuvuga menshi siko kuyambara nako karamaze. Narangije. Mbwirira mugeze mbwira tutarafa ni wihebure. Turi mu gihe cy'uburumbuke mu izina rya Yesu. Hazoba imyaka indwi y'uburumbuke. Mu buzima bwawe haze igihe cy'uburumbuke. Mu mufuko haje igihe cy'uburumbuke. Aho baje mu gihe cy'uburumbuke. Muri famiye haze igihe cy'uburumbuke mu izina rya Yesu. Shira ibiganza hejuru tubibwire Yesu. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana igira neza, uri Imana igira neza. Uri Imana yibuka abayo. Uri Imana itabara abayo. Uri Imana ikura ku cavu. Uri Imana ishira hejuru. Uri Imana yibuka abo yatoranije.
mwami Yesu turagushimiye, wewe watabaye Baratazaro, natwe biracyashoboka ko tugirira neza, ukatwibuka mana we mwami Yesu. nta hantu kure habaho utokura umuntu, kandi nta kure habaho utogeza umuntu. Mana turagushimiye, Mana turagushimiye, Mana turagushimiye, Mana turagushimiye, Mana turagushimiye. Oh, uri Imana yibuka, uri Imana ifise ingene ibigenza. Hari igihe twari tugeze mu mwonga uteye ubwoba, tutabona iyo tuca niyo tuva, ariko kubera icyo wavuze ku buzima bwacu ukatwibuka Mana, ukatugirira neza. Urakoze Mana, turagushimiye, turakunezererewe, tugukomeye amashyi menshi dushima mu izina rya Yesu.